Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese kurikirana Eric Burundi TV aho muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, hama ndagutubira kandi subscribe niba utari bwakanda subscribe. Kuno mwanya ndi kumwe n'umwigeme w'umuririmbyi kazi w'indirimbo mpimbazamana, ndibaza muramuzi sijya mbere. Oda, karibu cyane mu kiganiro. Murakoze cyane. Oda, kugaruka mu kiganiro ndavuga ati ni ibiganiro bimwe byinshi tumaze gukorana, ariko kino cyane umunsi naco kirenze byose. Narishaka kumenya Oda, twamaze iminsi tubona ibikorwa upublic ikorwa gishasha, ariko ukwezi kurarangiye bya byatewe n'iki? Impamvu rero yabiteye novuga impamvu yabaye yoko abahinga ntibari bwayihingure neza kugira ngo igikorwa kizoze kiri moto, cyari kikiri muri laboratoire. Sawa. Oda, reka tubanane kuri iki naco. Byari twarabonye utangaza ku rubuga ko YouTube yawe yahindutse. Why? Yahindutse kumvonya baki. Twashaka kuduha umuco. Byagenze gute? YouTube yari igeze warufise indirimbo zika kuri zine kandi ziri gukora neza. Ariko ratubwira ko yahindutse, byavuye kuki? Impamvu YouTube yanje yahindutse muri make novuga mu bantu twatanguranye gukorana igikorwa muri bo barangambaniye. Rero biba ngombwa yuko nsire yindi YouTube kugira ndagitanguze ko nibikorwa bindi bishasha, ariko sinahinduye cyane kuko amazina yagumye arajya nyene. Okay, umuntu agiye kuri YouTube yanditse niyo Mwungere Oda, ibyo zina ryawe nubwo wavuze ko yahindutse tubona YouTube zibiri, mbe ntubona ko ari imvo muwa mwaraganiye nabo base bafumwe bahindura izina rya YouTube ya mbere canke nabo babishidemo inzigo birebire? Je niko ndiyumvira ego nibyo wanditse ko niyo Mwungere Oda haduga ijya YouTube ya mbere, ariko umanutse gatoye ugumye uduza iyo yiwanje nayo yo nshasha nayo urayishikira. Rero ikibazo bajya abantu turavugana bahindure izina bobo ijya kuko ijya mbere narayibahebeye narayihebye, ariko turakivugana kugira bahindure kugira ngo wanditse Oda niyo Mwungere hadugiye wanje nshasha ko turagihinyanyura. Reka tugende kuri iki naco. Mbe byagenze gute? Nibo bagufasha ibice bingahe kugira ngo bace bafata urubuga rwa YouTube? Jese novuga ngo baramfasha kuko nukuvuga muri make misi abagambanyura bizi bamaho, kandi iyo umuntu ashaka kugambanira ntaba ngo yaraguhaye ibicanke biriya yavyiyumva mwuko nyene, nta bice bampamwo gusangira byabaje mwuko nyene. Okay, reka tubandanye kuri iki. Ryari twarakoranye ikiganiro ndataginga Chimamanda Moses, acaraza arakomanta ku kiganiro cyawe aranasaba igikorwa cyawe. Mbe hari mishikane mwamufitanye nawe mwamuganiraho? No, Moses je ntituganira kweli. Tuganira nagenda murorera mu bandi kumbuka. Okay, reka tugende mu bikorane bimaze iminsi biba. Twarabonye mwatumiwe mwagiye mwambaye nk'umuririmbyi umwe novuga dusanzwe tuzi nka Mimi Miraye, hari foto yigeze gupostinga nawe cyatubona mu gikorano wambaye impuzu isa nayo. Yoba yaragutsijije cyanke nawe wavuze ati reka nceshonesha nkuko na washonesha duha umuco? Ego nivyo mwarambonye bari bantumiye kugikorane cyo guhimbaza Imana. Barantumira abakozi b'Imana kugira nje kuremesha icyo gikorane. Rero inyambaro nayo mwabonye nambaye nivyo nari nambaye umushono nk'uwa Mimi Miraye, ariko ntiyari yantije yakame muri byiye uri byemera nka jewe sintiza ahubwo bivanye n'ukuntu Mimi Miraye nsanzwe ndamukunda. Ego wari mu bafana nkunda, nabonye ijya myambarire shaka no ndamukunze wese, ndamukunze ukuntu yambaye ndamukunda nawe ubyiwe camura nosonesha nkabijya nyene. Reka tubone nk'ababandanya twibaze ijya mpuzu no muri clip video yawe ko tuzoyisanga. Ijya mpuzu zobirimwo zo bari ibintu by'amavuta, yani bizo ari ibintu umunezero. Nishaka kumenya ikintu kimwe kuri Oda niyo Mwungere gushika no masaha nice kintu inyuma y'iyo ndirimbo gira ubaha abo bantu. Shaka duha amasaha umunsi zosohokerako hama tugira ko uduha n'umuco w'ibindi bikorwa byawe byo babiri imbere. Jewe
indirimbo kijanye n'indirimbo nshasha jewe nobabwira yuko ku munsi wa kabiri isaha 9 indirimbo izoba igiye ku rubuga abafana banje bose isaha 9 ku munsi wa kabiri bazobe bamaze kuhishigira kuri YouTube kugira ngo birabire ibitangaza biri muri iyo ndirimbo. Ni indirimbo iryoshe cyane irimwo amajambo meza yubaka kandi aremesha umutima. Umurinzi nka producer Magnifique uramuzi? Magnifique ndamuzi, ni umuririmbyi ariko arabikora neza cyane. Umuntu wanje hari hose yumva ko ndamukunda. Hari igikorwa cyitwa abantu benshi bakunda kuvuga ati ibintu bya collabo. Hari featuring basi yo iriko yategwa hagati yawe na nyene canke featuring z'abandi baririmbyi muri ko murategura? Oya nta mbe wavuze featuring collabo reka mvuge collabo mu majambo. Okay, icyongereza ni gikeyi. Collabo oya nta collabo tuko turategurana n'abandi usivye ko abaririmbyi benshi ndabakunda cyane, meme Magnifique nawe ndamukunda n'umuntu wanje abikora neza. Ego murakoze cyane yoro, reka tubashimire ku gikorwa gishasha mugira muturonse, ndibaze ko abantu bazohimbagwa banezererwe hama twunge tubabaza cyo twugara ikiganiro. Kubona indirimbo zawe zakigwa n'abantu ku rugero rurerure cyane biruta nuko abantu baba bavyibaza, hoba hari ikindi kintu coba kinyegeje inyuma y'ibikorwa byawe? Oya nta kintu kinyegeje inyuma y'ibikorwa byanje usibye ko Imana yonyene ariyo ibifite mu kiganza. Murakoze cyane.